artiste akomeye nka Double J, artiste akomeye nka Kiriku, akabura umu DJs. Atake bamukopira ari kuri stage. DJ Montana cyo yaragikoze. D1 ashobora kuba atamuvugije kubera ko atamukunda. Tuzo twame tubatera ibidaji kugira ngo muzivuze. Yo, me people, your boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garsodomir Chance. Nkuko mubibona turi muri wa mugambi w'ivyunguka. Uyu munsi twabazaniye umwe mu ba legend, umwe mu ba DJ babikora neza ni DJ Glax. Oyo, fresh. Safi man. Umeze neza? Safi. Kuberewe papa. Bana ni DJ wanje. Kuberwa niwe wabizanye. Siriste mukari wanje. Uhavumera nka wawe ndi ngo wambari yangaye. Wapi gusa. Gusa uraberewe fo. Ikintu kimwe gihari ndafise umusiriste kandi abinkorera bye. Wambarira muri begwa nawe. Wapi. Ko tuzi begwa ari yiyoboye muri iyi miss. No, wapi ndafise fashion. Twongera dushimira begwa fashion. Isanzwe yambika abastari bagiye batandukanye, novuga ngo niyo iriko irafata isoko yo kwambika umwe mu ba CEO ba Akiwacu Media. Mu minsi muzohora mubona ibintu bimeze fresh. Begwa big up sana. So DJ Glax. Yeah boss. Uyu munsi rero twashimye gutumira kuri Akiwacu Media kugira ngo tuyage kuri bimwe mu bigize industry iyi music dusanzwe turimwo. Mu gihe nawe usanzwe uri no DJ navuga ngo ufise vyinshi ubu biziko. Uri tayari dutangura? Anti ready kabisa. Ndabibona no mu maso ubu uri ready. Yo hamaze iminsi hari saga y'umu DJ bita DJ Montana kuva muri Mutima Bar, aho bamusavye kuvuza indirimbo ya D1, indirimbo nshasha yitwa Sitaki, akanka kuyivuza gushika yaho bamutera ibidaji. Mbega muri kano gakino turimwo mubona muri ko mudufasha iki ku buryo umuntu asaba indirimbo ndundi mukanka kuyivuza ariko mukabona yuko inyamahanga arizo zoje imbere? Juste bisaba dutahurane. Dutahurane yuko tubasaba ivy'iwacu mukabitwima. Muri industry y'umuziki harimo gutahurana. En fait ntushobora kuba mu kabare ushaka ikintu bakikwime mu ruhande rw'iwawe nk'umufana wa kanaka ntushobora kugisaba bakikwime. Ariko dutahure n'aba DJs. Mu DJs arashobora kuba ariko arakora ikintu, that's why arashobora kubona muri we kumugoye. Aho ndavuga ndi mu ruhande rw'aba DJs naje nishigikiye kandi tugaruke turaba babikoze mu buryo bwahe. Sivyo? Iyo uvuze babikoze mu buryo bwabo ushatse kuvuga gute? Urashobora kwibaza ari gihe muba muri situation kanaka yo kuvuza inyamahanga mu gihe umurunda basavye indundi mutazivuza. Birashoboka. No, deja hari abantu bagorana. Genda mu DJs nawe uri mu promoter. Sivyo? Ndashobora kukubwira ati kora ikiganiro kanaka, atake ubona ko bidakenewe ukakireka. Sivyo? Ni nkuko umufana ashobora kugusaba indirimbo uri muri bare nk'umu DJ nawe ukavuga ati no, birashobora kudakunda bivanye n'ivyo ndimo. Ubwo ntibigaruka kuri vya bindi bama bavuga ngo hari aba DJ n'aba journalist usanga bafise abaririmbyi bakunda ku buryo umuririmbyi yaramwanse nawe wamusaba indirimbo yiwe atoyivuza. En fait kuri ico umva muri ko mushigikira umuziki ndundi gute mu gihe umuntu abasaba kuvuza indirimbo ndundi mukanka kuzivuza? En fait kuri ico ndashobora kuvuga nk'akarorero aba DJ bamwe niba DJ Montana cyo yaragikoze hashobora kuba hari impamvu. Ni nkuko tugiye mu ruhande rw'abafana dushobora kumuta kwikosa ati DJ Montana waragize ikosa kudakora ico gikorwa. Hoho abo bantu bazi gute ko umwanya bahashikiye atari yamye muri vibe y'indundi kadeja uri kuravuza mu kabare. Ariko uko biri kose nta mwanya wo kuvuza indundi, nta mwanya wo kuvuza inyamahanga mu gihe umukriya agusavye ati mvugiriza ino ndirimbo kandi ukabuzi yuko iyo ndirimbo isanzwe iyoboye ntiwo kwanka kuyivuza ngo si umwanya wayo.
so canke murindiriye twame tubatera ibidaji kugira ngo muzivuze. So ntibivuze ngo kubura umu DJ uri mu kabare uriko uravugiriza kanaka. Ikintu kimwe dukwiye gutahura, uri umu promoter uri mu kabare no juste ntiwaje gufata amakuru ya kanaka. So umufana kanaka kuzanye uri mu kazi, sivyo none? Yeah. Yo tuvuge ko no mu DJ ari mu kazi, niba ariko aravuza umuziki ariko aryohera abakiriya public yose, sivyo? Bitavuze ngo jewe ico nshaka kuri DJ kanaka aca kinkorera jenyene. Bo mu bisanzwe mu kazi ko kuvuza umuziki harimwo deja kugera public. None gasha mon frere tutabeshanye ko tubizi mwama mutubesha. Niyo umuntu agusavye indirimbo kayivuza ukabona public ntiyayishimiye ufumu yivuza n'imisegonde 30 hamukinjiza mwiyindi vyanse gute nge navuza indirimbo dusanzwe tubona n'abana muri quartier aho uciye hose baririmba sitaki ariko mu kabare mukanka kuzivuza gushika yabo batera ibidaji. Umva muri ko mufasha iki ryaterambere ry'umuziki. Bo urashobora gutahura cyane mukeneye tubwira ababosi banyu babirukana. Bo urashobora gutahura ati D1 ashobora kuba atamuvugije kubera ko atamukunda. No, aba DJs turamukunda ariko igihe uri mu kazi uburi kuraje canke wavuvuga yuko ngo ujya ndirimbo ngo itinjirana nizo ngo nizo yari karavutse. No, uri kuragera public yawe, sivyo? Rero mwico gihe uri kuragera ro public bisaba ko en fait uraminimumiza ukaraba eske public mfise ni umuntu umwasavye indirimbo ivyo ariko tutabeshanye ivyo biraba mu gihuba wavugije iyo ndirimbo ukaraba reaction ya public mu gihe utayivugije ntushobora kumenya ngo public iraza kuryoherwa n'indirimbo canke yanke. Ya reka dufata akarorero. Hariho ingeso nyinshi abantu bafise. Irevre mu Burundi turafise impano kandi bararirimba. None nko mu promoter ndakubaza ikibazo kimwe. Wayo ushobora kuja mu Rwanda ugasanga indirimbo za Big Fizzo zirakunzwe, za D1 zirakunzwe, Dramati, meme no mu maclub menshi ziravuzwa cyane. Tahura ko nimba ndi mu DJ nkavuza 50 Cent, irafise umufana wiwe mu kabare, sivyo? Yeah. Ndi mu DJ nkavuza Joe Boy, nkavuza Sake, nuko afise umufana wiwe mu kabare kandi muri uyo mwanya ndiko ndagera lo public yiwanje, public iri ngaho hano. Ntibivuze ngo umuntu umwe ashobora gutuma adekuraja public. So hari ikindi kintu abafana usanga bafise, ngasanga hari akagwi k'abantu. For example, turashobora kuza turakagwi k'abantu dukunda D1. Eske biraza gukunda ko umwanya wose tumara mu kabare DJ yaza kuba ariko aravuza indirimbo za D1 gusa, ako kabara ataraki wanyu mwenyene? Oya ntiyavuza izo ndirimbo gusa ariko mu gihe muba muyimusavye arayicishamwe. Kandi D1 ntafise indirimbo imwe gusa, no mu gihe abasavye n'iyindi bavuga ati wana reka ndayibahe. Hama wobonye public itariko irabikora nkuko wifuza urayikura mugashiramwe iyindi. Ariko ntibivuze ngo wocuga umuyivuza umwanya wose. Oya none bari bamusavye yivuza umwanya wose. Nimba ivyo byarabaye kuri DJ Montana. Nico turabatera ibidaji. Nico nakubwiye kare gutangura kumbaza ico kibazo. Ati ntibizoba bakomwezi. No, bishobora kuba byanagize n'impamvu byavuye. Sawa, nibaza yuko akarorero baragatanze. Akarorero baragatanze nimwakomeza hama tuzoshikira ababosi banyu bati none abantu badakeneye gushigikira umuziki ndundi nta kuntu mwo bakorera mu ngatama mukazana abandi. Erega umu DJ mu gihe atabari karorohereza abakiriya barafise droit yo kwitura umushefu cyangwa umubosi wako kabare bakavuga ati ewa ni umuntu wazanye ntituzi ko ari umurundi cyangwa ari umunyamahanga. Gusa ntibivuze ngo iyo ikibasheme nk'umupromoter yo kubona ko aba DJ muri rusangi bamenje deja niba byaramushitse ko navuze niyo mpamvu uyu munsi natumiye wewe. Niyo mpamvu uyu munsi natumiye wewe kugira ngo numve nawe uco uvuga kubijanye n'ivyo bibazo beheruka kuba. Kuko iyo nja gutumira DJ Montana wewe yari kumbwira kuri kote yiwiwe, ariko kugira ngo wumvirize abandi
kandi ugaca wumva umengo n'uwo wazanye ari kamera nk'umushigikire canke murafise ibintu muhuriye ko wanka yuko bishobora gupfa. No, reka dufate ko Montana ari kosa yakoze sivyo? Rero iryo kosa yakoze oya ntufate ko ari kosa ahubwo ni kosa. Mama ntituramenya impamvu sivyo? Nagusiguriye impamvu nyinshi zishoboka. Birashoboka ko abo bantu bashobora kuba bashitse mu kabare iyo ndirimbo bivanye nuko ntiri kwira trendinga abantu bayikunda. Shobora ko abo bantu bashitse mu kabare amaze kuyivuza ituro nyinshi. Ntibivuze ngo muri uwo mwanya yari kuguma avuza song ya D1. Reka naco. Reka ivya DJ Montana tubisimbe. Ariko dusozere tuvuga ngo batabikoze tuzovyikorera. Ariko nimwanka kuzivuza tuzobereka style muzivuzamwe. Ariko tuzobikora. So abakunzi ba Akiwacu Media mbere n'abandi basanzwe bakurikiranira hafi umuziki ndundi muri rusange barifuza kumenya DJ Glax mbega ni muntu ki yatanguye umwuga wo ku DJ ryari? DJ Glax yatanguye umwuga wo ku DJ en 2018. Ndibuka nari umunyeshure deja. Yego. Mwico gihe ntivyari binyoroheye ariko shimire cyane umuntu yambaye hafi mu gihe cyo gutangura umuziki. Ebana DJ Viro, big up sana. Viro on the mix. Ahari hose amenye ko ndamushimiye. Hari vyinshi yamfashije. Ugwego ngeze kuno munsi uruhande runini ndarumukesha. Ko deja umuntu agufashije ugitangura niyo umuntu novuga ko ari nk'inkingi yawe. Narakomeje buke ndaduga mu muziki. Nagenda ahura n'abantu bamfasha. Urabizi ko biba bigoye. Biragoye ikintu cyose ukigitangura biragoye gushika aho wifuza naho n'ubu tutarahashika. Byari bigoye kubwira umuntu ati nkorera iki. Byari bigoye kubwira umuntu ati amahirwe yo kwakira umustare kanaka. Ndaduga buke 2018, 2019, 2020 twari dutanguye kumenyana n'abantu benshi, gukorana n'abantu benshi. 2020 ndaja mu kabarero Royal Bar ndakora ariko ntivyagenda neza bivanye n'ababosi. Naho wabimbwiye ngo ababosi muzababwira badukure nibaza ko ngira niwe waciye ubikora kwanza. Canke n'abafana babonye utabikora neza. Wapi. Sa nibaza ko mwapfuye inoti. Byavuye ku buryo buke. Byavuye ku buryo buke kubera yuko uburyo nasaba sibwo yampa. Bituma muri uwo mwanya tutagumye dukorana. Sasa rero ndabandanya ndakora. Navuga ko nsubiye nyuma gato twaratanguye dukora ibintu bitunguka. Dukorera gratuit. Mukorera kwimenyekanisha. Kurara majoro gratuit, gukora ibinibi gratuit. Gusa novuga ko nka je vyarangiriye ikimazi. Wari kurubaka izina. Ko vyampaye abagenzi bimpa kumenyana n'abantu benshi. Bituma gushikana uyu mwanya abantu vyampaye ico vyanshikanye ko arico gituma muri uyu mwanya mbuwo ndiwe. Abo nkaba nita DJ Glax. Ushobora kanaka ashobora kundondera ampa amafaranga tandondera nje kubaka izina. Nico cyambere kindyohera mu majambo make DJ Glax nuyo kandi n'umuntu atekereje. So ni ze challenge mukunda guhura muri kano kazi kanyu canke nayahe mariske musanga muri ko murahura nayo muri ko murakora kano kazi kanyu? Navuze icyambere gukorera ubusa. Gukorera ubusa. Deja ndazi nk'umupromota uhorja mu kabare. DJ novuga ko ari we muntu ataha ubwa nyuma mu bantu bose bari haba muri club haba muri show. Turavuza mpaka umukiriya wa nyuma atashe. Wa nyuma atashe. Rero nk'ubu umuntu umaze gufata
ugataha saa indwi y'ijoro ugafata umwanya wo gutegura kandi kuko utashe 1h utashe 2h utashe 4h bisaba ko ejo kandi uba uri ku kazi sivyo biragoye rero ukuntu umuntu yoguma akorera merci muri ako kazi akazi nturyama nta kintu na kimwe ukora deja umaze kuba ufise umuziki uri kurakora ntushobora gufata kuronka umwanya ukwiye wo kuryama navuga rero nk'ikintu notanga nk'impanuro aba boss batahure umuziki bawufate nk'akazi nabo organize ibiteramo aba DJ babafate nk'abanyamwuga kuko ntushobora kuza ufise akazi umwanya wose wa muri kurategura ntibizogushikane kwihangira ushaka nk'umu DJ arakeneye gutunga umuryango umu DJ arakeneye kubaho neza umu DJ arakeneye gukara kurya babimbwiye ati wambaye gute singenda ku musiriste ndamubwira ati ndi umu DJ nyambika no n'umufungo shiramwa rero ico nashaka kuvuga kuri ivyo mpanura aba boss meme n'abafana bamenye mu DJ cyarico nakazi abikeneyemwo kuryama abikeneyemwo gufungura abikeneyemwo gutembera no gusohoka ntushobora no kuzoguma ku iyo bare nyene ejo urasohoka cyangwa urashaka gukora n'ikindi kintu en fait ubuzima bwose nimba kanaka kore akazi kanaka kagakura mwiki no mu DJ nta kindi kintu hari nico nyene akeneyemwo kujya no kuryama kuravuga ibintu byo gusohoka tukaba twama tubona imanza nyinshi z'aba DJ aho usanga batagira igitigiri c'abakobwa basanze basohokana mbega DJ Glax we bimeze gute canke ari mu bandi en fait icyo kibazo sinumva ko kigoye kwishura ariko kiranoroshe mu bisanzwe icyo kibazo ni ikibazo coroshe kandi kinagoye kugira abasheri ntibivuza aba DJs en fait umuntu afise ingeso kanaka akunda ubu turiko turavuga ku ba DJ kubera ko niwe turi kumwe ntitwovuga ko aririmbye kubera ko umwanya turi kumwe n'umu DJ reka mvuge muri rusange en fait mu ruhande rw'iwanje sinkunda gusohokana na benshi ufise batanu gusa no wamaze kwemera ndafise araragukatiye umuntu ndafise umwe dusohokana nimba atari banga udomera umwe rutangura gonyene mwarafaditse biragoye noneho ngaha aca yihinyisha gusa icyo nzi atahari yumve yuko ndamukunda no arahari kandi ariyitse ibyo bintu mu bihebe man mureke kuguma mutubabariza imitima y'abashiki bacu mu bisanzwe baramaze gufata reka mvuge nka public yamaze gufata ko aba artiste aba DJs ari abantu bafise ingeso nk'izo ku buryo bw'uko ariho urugo kanaka muvyeyi kanaka ashobora kuvuga ati umwigeme wanje sinshobora kumushingira n'umu DJ sinshobora kumushingira n'umu MC kubera ivyo bintu byanyu sasa ivyo bintu tubifate gute ni kubera ko abazi yuko udashobora kumukunda ari umwe no ariko tutaja muri ya migani ngo umuryango bumwe agatukisha umuryango byarahindutse baritukisha so DJ Glax ugerageje kuraba imyaka umaze watubwiye ko watanguye uno mwuga wawe 2018 ugerageje kuraba iyo myaka umaze warakoze urakora wimenyekanisha uri gukorera ubusa ubugwego ugeze ko nuko uri mu vyunguka nikihe kintu canke nibihe bintu ushobora kuvuga ati gushika uyu mwanya bino bintu narabishitseko bivuye mu nguvu zanje nashize mu kudija navuga ko icyambere nakivuze kwanza vyarampaye abagenzi abagenzi kandi benshi icya kabiri iruhande y'umwuga wo kuvuza umuziki nari nsanzwe ndi umufotogarafe hamwe n'ivyo rero sinavuga ngo iki nagikuye mu muziki iki nagikuye muri biriya kimwe gusa navuga ko ivyo mfise vyose
amatwi adusumira ngo usanzwe wifitiye na studio yeah vyarungutse man vyarungutse boss ndabatumiriye kwanza ni Champion Studio ushaka adresse urashora kundondera inbox nka kwa adresse yeah adresse ni mu mutwe yeah so ivyo nivyo washitseko nibihe bintu rero wifuza gushikako muri ako kazi kiwawe yeah mu bisanzwe muri kazoza uvuga ati jewe ndifuza kubona umunsi uyu n'uyu nzoba ndiko ndavugiriza nko muri nka Bana Boy aje mu Burundi urumva ibintu nk'ibi nibe bintu wowe rero muri wewe umva ati kino kintu ndiko ndakora cyane kugira ngo mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere nze ndakigereko yes nizo ndoto twese dufise ndifuza kubona DJ Glax bamutumira mu giteramo gikaze bamutumira kwakira aba artiste bavuye hanze bakaze yeah nkuko akivuza ati DJ Glax yakira Bana Boy DJ Glax yakira Sake n'abandi bastare batandukanye iruhande y'ivyo ndifuza kubona dufise collaboration n'abandi ba artiste yeah atakuvangura bibamwo kariyere y'umuntu swate no mu DJ no muririmbyi mfete tuba turi abantu dukwiye gukorana sivyo nkubu sinshobora narababaje cyane n'ikintu cyabaye kuri WJ na Kiriko yego nagiye kwiyumvira aba DJs dufise mu Burundi ni benshi ariko ugacubona ikintu Philipita yakoreye WJ na Kiriko eske abantu bari muri kijya giteramo bibagije mu Burundi hari aba DJs mu Burundi bumeze gute ku buryo bwuko ashobora gusohoka umu artiste akomeye nka WJ umu artiste akomeye nka Kiriko akabura umu DJs atake bamukopira ari kuri stage nico kintu cya mbere cyambabaje rero iyo ndoto nyene niyo nashaka yeah tube hamwe ari umu artiste n'umu DJ bumve ko bari hamwe yego twumve ko twokorana no baguhaye 50 million mu giteramo kanaka guhamwo gutangamwo miliyoni canke 500 million mu DJ c'est pas grave niyo ndoto twese dushaka umuntu ashike kugukorabora twese twumve dufashanije ko deja nkajya ndazi ko Kiriko canke WJ yararogresse yafise umu DJ w'umurundi yatwaye ariko aramufasha ivyo bikorwa irevre yari kumuhemba tuvuge ko atari no gukora ivyunguka yeah muri ya collaboration nyene kwari gufashanya muri ivyo nyene ariko igihugu cyacu kikaguma gisa neza ibintu bikaguma bisa neza bo afete nico novuga ko dukwiye muri vision fise iyo collaboration gushika kuri ivyo nyene ndakubwiye indi vision ifise gushikaho abantu badufata nk'abanyamwuga abantu badufata nk'uko umu DJ ashobora gutunga umugore muri ako kazi nyene umu DJ ashobora kugura imodoka muri ako kazi nyene umu DJ ashobora gukora ibindi bintu bitandukanye ama projet nk'ayabandi muri ako kazi nyene so biramaze gushikira ugahura n'ikibazo muri ako kazi kiwawe ku buryo uvuga ati kino kibazo jewe nahuye naco caratumye niyumvira guheba kano kazi kubera ko nari mbonye ari kibazo gikomeye ikibazo ca mbere nahuye naco sinakikubwiye nuko bitanyoroheye kwinjira mu mwuga w'ubu DJ en fait nari nsanzwe ndumu protestant vyagoye abavyeyi banje kubitahura bigora abagenzi banje kubitahura en plus baranampanuye mon frère ibintu wagiyemwo sivyo ntacyo bizokumarira deja ari abantu aba artiste bafata nk'ababandi nivyo nariko mvuga iyo image abantu bahaye aba artiste batahure ko nabara abantu bimagina umu artiste umu DJ ashobora kuba honorable umu DJ ashobora kuba president umu DJ ashobora kuba umushinga amateka ashobora kuba chef de zone kandi ko byose babishoboye yes
mbega hajya nk'abantu tutize amashuri amwe DJ mu majambo yose ni gute DJ mu majambo yose bo ugishaka zo kimbaza inbox bya bintu none ko bihava biherera inbox man si vyinshi ariko ugishaka ati hari ibisabwa yuko urinda kurihira bisaba yuko urinda gukora ivyunguka kugira ngo bitange ari impamvu muzona twica man ugerageje kuraba ingene novuga ngo mu kibano bagufata canke izina umu DJ bamufata ububona abantu bagufata gute surtout kuba jeune no ku bantu bakuze mu kibano mu DJ ni nk'umuntu nk'abandi ni umuntu akora nk'uko abandi bakora abayeho nk'uko abantu babayeho abandi bitavuze ngo ntitube nka babandi ntushake gukorabora n'abantu kuyaga n'abantu motifu uri umu DJ motifu ufise hit tugaruka ukibuka ko iyo hit ufise wayishikanwe ko n'abantu twese twahashitse kubera abantu mvuze nka DJ Glax ari mu kibano ni umuntu atekanye abana neza n'abantu adapresenta ko ari umuntu akomeye cyane mu bantu aho onya turiko turavuga cyane mu bajene mu bantu bakuze kwa kunduza wumva ati umuhungu ibintu yagiyemwo n'ubusutwa nibiki ububona babafata gute nivyo nakubwiye kuva kare meme my family nk'ibitangura ntivyaboroheye kubitahura ntivyaboroheye kubona ko umwana wabo yoja muri ivyo bintu bo bifuza ko umwana wabo atake ariko ariga amashure azoba musitanteri azoba honorable azoba umwigisha bica birangira ubatengushije kwibera umu DJ cyo gituma ndakubwiye ati ntivyabaryoheye meme no mu kibano ntibishobora kubaryohera ko ico banyifuza ko sico nabaye ariko bagiye barabitahura ofirame zire baratahura ko ari tara yanje ari nako kazi kanje yes mu kurangiza usanzwe uri umu DJ uri muri bamwe basanzwe bakurikirana umuziki ndundi kuko indirimbo novuga ngo uvuza nyinshi haba harimo indundi ugerageje kuraba urugezo umuziki ndundi wo bugeze ko muri iyi minsi mbega ni gwiza canke ni rubi mu gihe tubona abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda bari bamaze igihe bigaruriye igihugu cacu mu gukubita ama concert ariko tukabona abaririmbyi bo mu gihugu cacu badashobora gusohoka ngo baje gukubita ama concert mu bindi bihugu navuga ku kijanye n'umuziki ndundi vraiment courage ku ba artiste turiko turakora kandi neza navuga ko iyi 2023 abartiste barakoze neza kandi tubona yuko na 2024 vraiment twayitanguye neza ndankuraje abastari benshi bariko bagerageza gukora ivyo abafana bababuranye navuga ko bariko bagerageza kubikosora ariko ntibivuze ngo twicare si kwicara ahubwo turacyakora kugira ngo dushike kwihangira ndisirike umu artiste wese arafise ihangiro yihangiye ashaka gushikako bivuze ngo kurishikako ni kwagura muri bwa bumwe nyene komsa tukabandanya gusa ico novuga ku kibazo wambajije c'est bon vraiment turiko turakora kandi neza bigeza ahantu ego mugiye muriko murakora tukabona mwama mutegwa mudatera iyo mvuze ngo mwama mutegwa mudatera kubona abaririmbyi b'u Burundi bariko barakora ariko ntitubona ama concert tukaguma tubona ama concert y'abanyarwanda mu gihugu cy'u Burundi mbega ivyo bihuriye he nuko mwa muriko murakora navuga ko ivyo ntibiva ku ba artiste nimba umu artiste yakoze neza agakora ikintu cyiza ntibivuze ngo yorganize na concert ivyo navuga ko biva ku ba organisateur ba concert ariko urumva barinze batumira abanyamahanga nuko baba babona yuko haragahaze ku baririmbyi b'abarundi no umuziki ndundi ni mwiza kandi cyane nkuko nabivuze ati
bariko barakora kandi ivyo twababuranye barabiduhaye vraiment duca tugaruka hahandi rero ikosa risigaye kuborganiza ama concert ubwo ntimwoba musaba amafaranga menshi mu gihe baba babona yuko ibidandazwa byanyu biciriritse tuvuge ko tubona baza n'abanyamahanga bakabaha amamiliyoni amajana n'ayandi mu gihe umuririmbyi w'umurundi kugira banamuhe n'imiliyoni 5 babanza kumusaba amananitse tuvuge ko ivyo bitari publique ivyo navuga ko nibanga ry'uwo organiza concert ariko ikibazo kigaruka hahandi nibafate ama interview kwanza reka tubisaba ama media ama media agenda mu batubariza ati aba artiste ni ikibabura b'abarundi ni ikibokongereza nka DJ Glax ariko araserukira aba DJs ko yavuze ko umuziki ndundi uri kuratera imbere umuziki ndundi ivyo twabasavye bariko barabikora nivyo batarakora tubona ko biri mu nzira kuko n'ibindi babikoze sasa ama media mutubarize abo organisateur b'amasho habuziki reka tugushimire kuba wemeye kwicarana natwe kugira ngo tuyage kubijanye n'uno muziki w'u Burundi nanje ndabashimiye cyane twizera yuko n'ikindi gihe nitwagutuma ko uzoduha kanya